abagiriza yuko ngo bataguze kizimyamwoto zibiri, abagiriza yuko ngo batagiye mu masirasi. Mugabo nagira nibutse gukingira ibintu biri mu bizashingiro, gukingira ibintu by'igihugu n'abanyagihugu, c'est le monopole de l'État. Murumva ico kiye, murumva le monopole de l'État. Nta wundi muntu numwe akingira itunga ry'igihugu atari leta. Aba victime, abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa. Nabivuze yuko gukingira abenegihugu n'ivyabo dufate kwizwashingiro n'andi mategeko, c'est le monopole de l'État. Ubu rero hari hasigaye Ingozi bavuga bati umuntu miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 600, umuriyaridi nticyari kibazo kubadandaza bo mu isoko nkuru y'Ingozi. Rero ijuru ryarabakorokeye ko rirabakorokera ko ibintu bari bafise birasha biratokombera hafi 90% kuva uyu mwaka utanguye mu kwezi kwa mbere haramaze gusha ibintu bitari bike. Mwibuke ishagisoko yo ngaha mu Kinama, mwibuke isha ry'isoko ry'ibintu byo kubaka imbaho n'ibiti ngaha iruhande y'isoko kwa Siyoni, mwibuke isha ry'isoko ry'ibintu by'imbaho n'ibiti ngaha kwijabe, mbere dasize n'inyuma na bya bikoresho byabigwanisha biruka gusha ngaha muri Kambazi. Ibi bintu rero byose urabona ko ari ibintu bibaye mu kiringo gitoyi. Rero kubona mwigoye mukaza kugira ngo tugire kino kiyago, mwakoze cyane. Iki kiyago ni kiyago kije inyuma yuko mu ndwi iheze nibuka ku munsi wa kane, nibyo ku munsi wa kane isoko nkuru y'igihugu yari yasubiriye isoko nkuru ya Bujumbura, yahiye itariki 27 z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2013. Iyi soko rero y'Ingozi ku batabizi yari yo soko abantu bava mu mihingo yose y'igihugu, harimo igisagara ca Bujumbura hamwe n'igisagara ca Gitega n'ahandi hose, mbere no mu karere bari basike baza kurangurira Ingozi. Ubu uy'Ingozi hari hasigaye hari bimwe kera mu myaka ya 90 twita de nouveau riche, aho hamwe bavuga bati umuntu yatunze kera sinze abari bahari mu myaka ya 90 bavuga bati 27 avec 27 millions, 30 avec 30 millions. Ubu rero hari hasigaye Ingozi bavuga bati umuntu miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 600, umuriyaridi nticyari kibazo kubadandaza bo mu isoko nkuru y'Ingozi. Rero ijuru ryarabakorokeye ko rirabakorokera ko ibintu bari bafise birasha biratokombera hafi 90% y'ibintu byari mu irya soko nkuru ya Ngozi birasha biratokombera. Ibyo rero byabaye inyuma yuko hari ayandi masha sinzi icyo kirundi kibaho y'amasoko n'ibindi bibanza byahiye
kuva uyu mwaka utanguye mu kwezi kwa mbere haramaze gusha ibintu bitari bike. Mwibuke isha ry'isoko yo ngaha mu Kinama, mwibuke isha ry'isoko ry'ibintu byo kubaka imbaho n'ibiti ngaha iruhande y'isoko kwa Siyoni, mwibuke isha ry'isoko ry'ibintu by'imbaho n'ibiti ngaha kwijabe, mwibuke isha ry'ibitaro twita district sanitaire do Jabe aha mu Bwiza. Rero umuntu aravye ibintu byisha ry'ibintu cyane cyane amasoko, mbere tutibagiye n'amagareri muvyibuke urudandazwa ngaha aha muri Asiatique menga aho bita kwa Adams nyamba nibuka neza, mwibuke aha galeri diko n'ahandi henshi imiriro yaduka, mbere dasize n'inyuma na bya bikoresho byabigwanisha biruka gusha ngaha muri campus. Ibi bintu rero byose urabona ko ari ibintu bibaye mu kiringo gitoyi, tutarinze kuja mu vya kera. Nibukije isoko y'Ingozi ihiye ubugira gatatu kuva muri 2005, ku batavyibuka tuvyibutse neza, ihiye ubugira gatatu. Ubu rero burya abene gihugu basa n'abamaze kumera nk'abari amavubi. Sinzi mubaze abantu bari Ngozi, umukuru w'inamashinga amateka yarabagendeye, umustaneri afata ijambo ababwira ko borindira ngo bagira amatohoza, mugabo ntibamwemere ko n'ijambo rihetse. Kubari bahari mwe murabesha muri bashobora kubyumva, bica bisongwa n'ijambo mukuru w'inamashinga amateka yavuze, aho wamengo agiye kwagiriza ababuze. Ira charger et condamner les victimes, abagiriza yuko ngo bataguze kizimyamwoto zibiri, abagiriza yuko ngo batagiye mu masirance. Mugabo nagira nibutse gukingira ibintu biri mu bashingiro, gukingira ibintu by'igihugu n'abanyagihugu, c'est le monopole de l'État. Murumva ico kintu, murumva le monopole de l'État. Nta wundi muntu numwe akingira itunga ry'igihugu atari leta. Nta wundi muntu numwe akingira abene gihugu atari leta. Abanyagihugu twebwe turafise ibyo dusabwa mu ibwirizwa shingiro. Hari mu ibwirizwa shingiro hariho hajya mu ma article yibanze, hari ibyo bita les droits et les devoirs. Ibyo umwene gihugu asabwa n'ivyo leta isabwa. Muragenda musome neza ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro iravuga neza ibyo umwene gihugu asabwa. Mugabo jamais nta hantu na hamwe umwene gihugu yigera asubirira leta. Ivyo rero turabona ko umenga abantu bari muri leta rimwe na rimwe nyamba atari kubyirengagiza, ntaco babivugako. Rero rijya jambo umukuru w'inamashinga amateka yashikirije Ingozi, byaragaragaye neza yuko leta umengo yaribagiye uruhara rwayo mu gukingira ubutunzi bwa bene gihugu. Ndabaha akarero gasanzwe. None ubu uya ko leta yafashe ingingo yuko meme n'umworo, meme n'imfuvyi, meme n'umupfakazi, naho baba baramwubakiye akazi bagira pavage aho baba. Si leta yafashe ingingo niyabategetse. None habuze iki leta gufata ingingo kugira ngo hakingigwe ibintu by'abantu
nabo nyene mwarumvise iyi soko aha murazi yuko nabibabwiye isoko nkuru ya Ngozi ibintu byariyo byahiye hafi 80% ivyariyo byose mugabo kuva aho bumviye buriya butumwa bw'umukuru w'inamashinga amateka stanera akababwira yuko borindira ngo haba amatohoza kubera batakigira imyizigiro mu majambo y'abatware bavuga mugende mubaze namwe mubaze ubu uya isoko ya Ngozi hari abantu bamaze kuzanamwe ibintu baciye bonyene bubaka baca bazana mw'ibintu ubu bariko barashiramwe ibintu unyene ndiko ndababwira nyene none mwe mwumva iyumvire kubona umukuru w'inamashinga amateka avuga ijambo umusitari akavuga ijambo bakarigwiza n'ubusa mwe murumva ico cizigiro aho kigeze ku bene gihugu twebwe rero ibikera byaraba mwibwe kuri Micombero kuri Buyoya n'abandi bose batwara abatwara bavuga ngo byose ni sawa bagenda baririmba ngo byose bimeze neza ntimuvyibuka harimo n'indirimbo bagira igihe ca Micombero igihe ca Buyoya n'igihe c'abandi bose abategesi nabo bakabatambira bakumva ko mengo byose na mahoro mugabo twebwe nous sommes les voix des citoyens nous sommes la voix des citoyens ibi turiko turavuga sivyo twikurira mu mutwe nibiva mu mitwe no mu vyiyumviro by'abene igihugu kandi burya no muri leta bo bariko kugira mbega muri iyumvire aha mu isoko aha uri songo ya Bujumbura hakorera ibihumbi 7 by'abarundi mwumvise amasoko n'ibibanza twadondaguye bimaze guhirirwamo ibintu ubu no munsi d'après les informations hari amasoko amwe avuga ati rega ejo nitwe dushobora kuba turamukiye murashobora kwibaza urumva iyo psychose iri mu mitwe y'abantu eske murumva iyo psychose murumva uyo mwitwarariko ubwo ruhagarara mu mitwe y'abantu bavuga bati erega ejo nitwebwe camugerageze rero muyumvira ingaruka mbi ubwa mbere zashitse ku bantu mwarumvise nk'Ingozi hari umwene gihugu umutima waciye uhagarara nyina carapfa mwaravyumvise yibutse amadeni yibutse umuryango wiwe n'ingene yarahagaze umutima ucurahagarara mwibaza ko ivyo bintu ari bisanzwe uravye abanyagihugu bagize ingorane ingene bangana rero webwe mwishirahamwe uriko nukuri turabona neza yuko igihugu cacu gifise ikibazo gikomeye cyane amatière de protection nariko ndavuga nti ingaruka mbi z'ibi bintu eheraba abantu baragwara mu mitwe iyo ni ingaruka mbi ya mbere kuko umuntu yahishije ibyiwe kumbwira ko asigara akomeye ibyo ntibishoboka oya hanyuma murabe nkuko ndiko ndabivuga abantu bamaze kubura ibintu ingene bangana baharugwa mu bihumbi amajana bamuyumba amajana none abo bantu wocuja ngaho uri leta ugatamba ugatekereza ukirigura ririmba ukirigura senga uvuga ngo ibintu bimeze neza kwe jewe nibaza ko abantu baje kumviriza no kubwira leta ingene ibintu bimeze ntibababwira ukuri ndasavye rero nukuri kwizira gishiramwo rikome twese tugire état de prise de conscience tubone ko ibi bintu ari ibintu bigoye eheraba ndiko babwira ingaruka mbi amabanki uno munsi turetse mu bantu bagize ibibazo amabanki n'ubutunzi bw'igihugu n'amakori byose biriko biragira ikibazo uno munsi
erega abo bantu batanga amakori, erega abo bantu barafise amadeni mu mabanki, ayo mabanki none yego nivyo arashobora guca realiza amantuze nyama ama hypothèque batanze, mugabo urumva amabanki nayo naca igira ibibazo, abanyagihugu bakagira ibibazo, ubutunzi bw'ubu bagira ikibazo muri rusange. Ibi bintu rero twese twumve yuko by'ukuri ingaruka mbi ari nyinshi cyane, ari ingaruka mbi ari nyinshi. Mwibuke umuhinga bihute donation, umuhinga mu by'ubutunzi, igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha yari yatanze ikigereranyo cy'uko ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'umwimbu wose byatuzaro PIB byahiriye hajya muri isoko nkuru habuze isoko nkuru ya Bujumbura. Ikigira kabiri cyamwibaza rero amasoko amaze gusha n'ibintu bimaze gusha, urugero rw'ubutunzi bumaze kononekara. Mwe mwumva bimwe tuvuga by'imbona kazoza igihugu cifashe mu myaka kanaka bigumye gutya, mubona bishoboka? Cyane baza ko bidashoboka. Hanyuma hari ikindi kibazo gihambaye cyane kiri twashize muri ritangazo twasohoye. Mu bisanzwe iyo ibintu byononekaye hagomba guca haba, kubera izo ngaruka mbi zose mvuze, hagomba guca haba amatohoza yimbitse, abantu bakamenya imvo zituma ibyo bintu biba. Mwese murabamenyesha amakuru, ni mumbarire. Mwarumvise ijambo mukuru w'inamashinga amateka yashikirije Ingozi, mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza kweye? Ndababajije, mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza? None mwe muvyo ntari ibintu bisanzwe kure. Aha rero haca haba ikibazo, umuntu arashobora kwibaza no kwiyumvira ko bishobora kuba ari incendie d'origine criminelle. Ehera aba ya masoko keshasha mwijoro, none ibyo bintu bituma ibyo bintu bisha mwijoro. Erega on doit se poser des questions, de bonnes questions. Tuza kubaza ibibazo. Ibi bintu rero twumvirije ijambo mukuru w'inama nshinga amateka yavuze, tukumva ko atigeze avuga na gato imvu ko agiye kuba amatohoza. Twebwe turazi iyo twasabye ngaho turaza kubivuga, ariko rero mwishiramwo rikombe turategwa amakenga gose n'ukungene leta y'u Burundi ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo. Kubera iki mvuze ico kintu cyo gukinga? Murabona mu bisanzwe mu bintu by'inyubako no byo gukinga hariho amategeko, hariho le code de protection civile, hariho le code de l'eau, hariho le code de l'urbanisme, hariho le code de l'environnement. Hari amategeko menshi cyane ajanye n'ibyo gukinga. Muganagira ndababwire yuko kuva tumaze kubona ibi bintu by'amasanganya ndavyiteguye kubera turamenya imvo biba, mwibuke ndabaye nk'ibintu nka bitatu mwese muzi. Muribuka y'amazi yatera ngaha mu Gatunguru, abari bahari ivyo byose si bya kera, muravyibuka mu Gatunguru amazi ngene yateye ngaha. Muribuka Tanganyika ruduga n'inzuzi, muribuka ibintu byononeka, ntimubibuka mwebwe? Muribuka ibi bintu by'isoko nkuru, ibyisha by'isoko nkuru ya Bujumbura, ntimubyibuka mwese? None kuva ivyo ndabahaye ibyo bintu bitatu, mwoshobora kwibaza, mwoshobora kuvuga ikintu leta yoba yarakoze kigaragara kiboneka gituma umwene gihugu abatarankiriza? Yewe ntaconze kugeza kuri nosa kiboneka. Ikintu leta yakoze cyonyene, yubatse iyi soko yo kuri Kotebe, yo nyene yubatse. Nawe genda murabe ngene yubatse. Najewe nzi ko ndi mugufi, ndashaka kuyihambya hariya hejuru, ngiye kuyikora ko hejuru. Mugende murabe irya soko, muce mugenda murabe isoko y'umwene gihugu Siyoni, hajya murabe ngene yubatse n'amanorma. Imodoka zirinjira uko zishaka,
comme si rien n'était. Mugabo mugende murabe isoko yo mu Ruvumera, ibidandazwa birunze no mwibarabara. Mwese mugende mwisubwenzura isoko. None hajya ntihariho y'intwara, ntihariho musitanteri, ntihariho chef de zone, ntihariho chef de quartier, ntihariho abanyumba kumi, ntihariho umukuru w'isoko. None mushobora gusigura gute ahantu hari inzego z'igihugu bakaba harabaye ivyo bintu vyose meje kubabwira? Genda murabe ibintu by'inyubako, genda murabe amagareri ari ngaha mu kino gisa, shaka murabe n'inzu dukoreramo, genda ngaho oya murabe umuriro waduse ngaho oya. Ntihariho intwara, ntihariho obuha, ntihariho inzego zijejwe gukingira, zijejwe kubahiriza amategeko, les normes. Mugabo none kubera iki bidakurikizwa? On doit se poser la question, kubera iki ivyo bintu bidakurikizwa? Erego umengo hariho abasazi do leta, umengo hariho abasazi do leta. Ibi bintu rero nagira kwizina yishiramwo rikome mvuge ibintu 4 canke 5 tubona ko leta ikwiye gukora diligence. Leta ikwiye gukora diligence. Nababwiye ko abantu bose no munsi basa n'abari mu mwibehura bavuga bati ejo niho turamuki, kubera babona leta tije kwirakora. Ubu niko beshi biyumvira, nyamba leta itari ibizi ibimenye yuko abantu beshi bari mu mwitwarariko itagira ukungana uno munsi. Hanyuma kandi ko ibintu biriko birahombesha igihugu muri rusange. Ibyo kogwa rero cyambere dusaba yuko leta yoshiraho diligence, igashiraho ikintu citwa komite nationale. Iyi komite nationale yoba iri independent kandi ihurikiyemwo abantu benshi, igahabwa uburyo mu buryo bw'amafaranga bw'ibikoresho n'abantu, kugira ngo yige ukungene abantu boshobora n'ibintu byabo ukingirwa. Kuko turabona ko leta isa niyamaze kuvyibagira. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ikigira kabiri twebwe tubona nuko leta, inama nshingamateka, ubutungane, umwe wese mu vyajejwe bakorane diligence. Kuko ibi bintu ni kiza, bakorane diligence kugira ngo hafatwe ingingo zo gukinga no gushiraho ico no kwita politique nationale de prévention des catastrophes. Nukuvuga gukinga ibiza hamwe no kwiyumvira ukungene aba victime, abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa. Nabivuze yuko gukingira abene gihugu n'ivyabo dufate kwizwa shingiro n'andi mategeko, c'est le monopole de l'État. Ni leta yonyene. Mu gifaransa tuvuga yuko la protection des citoyens de leurs biens est le monopole de l'État, mais aussi est irremplaçable. Donc sohor de l'État irremplaçable. Nico gituma rero nidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje. No, ibyo sivyo abanyagihugu bakeneye uno munsi. Bakeneye ko babwiyigwa ingene ubwa mbere bashumbushwa, ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa. Ibyo bakeneye. Ibindi cumengo turi muri filozofi, turi muri spirituality. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ubu uya dukeneye ivyubu, ibidu ivyizigiro vyakazoza. Mugabo biriko bikogwa. Nivyo dukeneye. Ikindi ca gatatu nuko hashigwaho politique adaptée de prévention des catastrophes
ziba naturere canke iziziba uku, kuko kw'isi yose nzima nta gihugu na kimwe kidakora ibikenewe byose kugira ngo ivyo bintu bibe. Nico gituma twasabye ko hakwiye kujaho ini commission ou un comité multidisciplinaire indépendant. Ikindi tubona hari ibyo dusaba mu buryo specific, ivyo ni mu buryo global, nuko buri commune yose yoshigwamwo aya mavekire anti-incendie. Buri commune, j'insiste, buri commune yose leta ironderere moyen ishireho donke izo modoka, hanyuma leta itegeke yuko amasoko n'amazu byose byubakwa, cyane cyane izo nzu nini nini bashireho, bubake bashizemo bya bipira n'uburyo bwo kuzimya biri incorporé birimo indani, hanyuma kandi baverifye yuko byama byuzuyemwo amazi. Ikindi nuko bijya ama inspecteur byose byoba biri kwayo mazu n'ahantu hose hahurira abantu benshi. Ikindi nuko obuha, je insiste ngaha ndabishimitse ko cyane, ibigo vya leta harimo obuha n'izindi nzego z'igihugu, burya buri quartier yose iri vyabirize amazu, bagomba ibintu byose by'inyubako byagomba kubakwa. Murabizi neza umuntu wese yubaka ibinzu cyangwa ikintu cyose cyose hariho amanorme agomba gukurikizwa. Hanyuma uragenda ugasaba icyo bita autorisation de bâtir. Usabye ikintu bita autorisation de bâtir, uca uhejeje kubaka, uca ugenda gusaba attestation de fait de construction, de bonne fait. None ndabaye akarorero, aya mazu yose ari mu gisagara ca Bujumbura, muri Mukaza, Mugere, Ntahangwa n'ahandi no mu bindi bisagara. None inzego z'igihugu zijeje gutanga izo mpusha no kuraba yuko ivyo bintu byubatswe neza kandi bikurikizwa. Navuze yuko leta iserukiwe kuva kuri nyumba 10 gushika hejuru ku mukuru w'igihugu. Hariho n'ibintu biyita comité mixte de sécurité, izo ziri kugera ku mutumba kandi zihurikiyemwo bose. None iyo migwi irakora ntikora? Ega nibajeje kuraba, jewe amakuru mfise nuko buri quartier mu bisagara ahantu bariko baragira inyubako hose uzubona umukuru w'agacimbiri, nyumba 10 n'abandi bakwaza batizana igipapuro cekana ko ufise urusha kubaka. Murabaza ivyo birahari? None ivyo bintu byo kubaka bidakuje amategeko bivahe bigenda gute? Ni giturire gikora ahantu hamwe hamwe. Woshobora gusigura gute ingene mu masoko ndanza akarorero aha hahora aha mu Ruvumera, isoko ya Ruvumera, genda mwese murabe kwibishweka n'ibindi bitabomererwa mu ibarabara. None mwe mwumva amanorme akingirwa gute? Ibi rero biraboneka neza yuko inzego z'igihugu zavuye ku kirindiro kubijanye no gukingira ibintu bya. N'ubundi abisubiyemo ndagenda bigarukeko, la protection des citoyens de leurs biens c'est le monopole de l'État. Umunyagihugu, umwenegihugu aza yunganira leta mugabo ntayisubirira, ivyo tuvyumvikana, ntayisubirira. Ikindi twebwe tubona nuko leta yoshiraho un fonds d'indemnisation y'abantu bose bagize haji kigega cyo gushumbusha abantu baburiye ibintu mw'iyi miriro n'aya makastrofe yose, kuko n'ubundi abisubiyemo
ubonye hari ibintu byononekaye mu gihugu mbega ndababaza mbe mwari muzi yuko n'umugabo n'umugore iyo bagwanye mu rugo leta ibibazo mbe mwari mubi erega hari igihe abantu baza gutwara batazi sokese aride umugabo n'umugore bagwanye bagakomeretsanya nivyo hariho rohore y'umwe mwabo mugabo leta urazi mu bihugu bikomeye cyane waruzi ko umugabo n'umugore mu kukingira neza y'igihugu atawumenya umwe n'uwundi icajejwe amatière de protection y'igihugu n'ivy'abenegihugu niko mu bihugu bimwe bimwe bimeze pour umuntu ugenda bereke neza uruhara rw'igihugu muri rusangi uruhara rw'abatwara muri rusangi abantu rero bagenda umengo najya amamodoka nibijya bigi ibi rero ndabivuze ngomba gushimika ku kintu bita leadership ikindi kintu tubona mu guheraheza nuko tubona yuko umengo leta dandaza arirorege arariere plan umudandaza ro commerçant sumuntu habwa ikibanza mu gihugu kuko nivyo kumvikana ingene ibintu biguma bisubira bigasha ukamengo nta cabaye umuntu arashobora kugira ama hypothèse menshi cyane atuma umuntu yibaza ko umengo leta yarabahevye ngarutse rero ku ruhara rw'umurideri jewe maze iminsi nzunguruka maze iminsi n'observa nitegereza jewe nka Rufyiri hari ahantu mperuka kuja kuzunguruka ndaba nsanga umuhava mweza ngo ntibijaye mbwa birajanye shaka kuzana uruhara rw'abantu barongora iyo umuntu ari imbere y'abandi adafashe ikibanza mu bwenge bwiwe ngo ahe ikibanza gikwiye l'intérêt du citoyen inyungu y'umwene gihugu usanga acaho ikibanza ibintu jewe nokwita ko ari secteur canke ibintu ubona ko atari vyari bikwiye jewe maze iminsi ngenda ugaca usanga no mu manza zisanzwe izi privé abatwita abasuku abandi bitwa ngo n'abategetsi ugaca usanga imodoka iraje mari idarapo ry'umugambwe muri ugaca umengo umugambwe wahindutse igihugu ugaca umengo umugambwe wasubiriye ibintu vyose ugaca usanga ugaca ugerageza kwiyumvira mu bwenge bw'uyo mutegetsi mu bwenge bw'uyo muntu none iyo muntu atazi gutandukanya igihe cya kampanye ya politiki atazi gutandukanya igihe cy'imyiyamamazo agafata imodoka y'igihugu akayikwitamo amadarapo y'umugambi uyo muntu azogira umwanya uyuwe wo kwiyumvira izo neza ivyo bibazo bihanze abanyagihugu harimo n'ibi bintu vyisha n'ibibiza vyisha ry'amasoko n'ibindi vy'igihugu mu gihugu afata umwanya ryari reka ndabakandi karuru gasanzwe mu ndwi iheze sinzano nagiye sinovuga hari ngaha mu gisagara ca Bujumbura haza umuntu sinamenye uwo mutegetsi uwo ari aca sinzi ko yaragiye kwivuza ahantu umugabo yagiye ahantu mbona uwo mwanya nyene arazibiye ibarabara rihuriramwo bita boulevard rihuriramwo hari imodoka ziduga n'izimanuka n'izigenda zikitse gutya ubwo nyene araza ashashikara zibira ayo mayira yose uko arane ni ukuvuga ko irapararize toute la ville ariko ngenda babwire ko n'umuguru w'igihugu muramaze kubibona iyo agomba arengana sinzi ko muvyibuka iyo agomba arengane nta minota 15 ihera ibarabara bazibiye kandi hahera isaha bariko baragira imodoka zigenda gutya kugira ngo abantu bitunganye sinzi ko murabibona urabona ko ari mu buhinga bukomeye iyo umukuru w'igihugu agomba kurengana none uyu muntu aza kuzibira igisagara cyose akagihagarika agiye kugira consultation medicale kuko jewe nivyo nabonye agacaga igisagara cyose
ivyo bintu mwe mumva ari ibintu bisanzwe mumbabarire ivyo oya bica bisa n'umuntu umwe yigeze kuja nga kuri TD1000 ico gihe uyo muntu sinokuri ndavuga izina ryiwe arazwi yagiye kuri TD1000 agiye kugura ikintu muri TD1000 aca yugara ibarabara ryose mbere yaho raja no ngaha kuri alimentation abita kwa katikati akazibira ibarabara ryose abategetsi nkabo nagenda babwire ko bataramenya icyari cy'umwene gihugu na rohore daride baca basana babantu ibintu mengo byabakorokeyeko ivyo bintu rero nivyo bibazo biba abo bantu bashobora kuronka umwanya wo kwiyumvira ivyo bibazo biko ndababwira nico gituma nagira nshime ibintu vyagiye muri ya stratégie nationale de lutte contre la corruption aho imbere yuko umuntu azobanza gushirwa mu mabanga bazobanza kugira enquête de moralité y'uwo muntu rero ugiye kuraba abantu nk'abo bagira ibintu nk'ivyo burya usanga rere moralité ziri duteze mbabare kubivuga gutyo kuko burya umuntu atwara ntagira ico bita ntagira vie privée burya nivyo bafungura n'ingene bagira byose tugomba meme n'imishahara yabo n'ubutunzi bwabo nico utogende murabe muri Senegal cyangwa mu bindi bihugu usanga ibintu byabo biri ku masite no mu n'ahandi nico gituma hariho des principes bitara transparence redevabilité gukorera ku mugaragaro kubazwa ivyo kurakora redevabilité n'ibindi mugabo kubera tare interioriza neza ubona ko abantu bamwe baza gutwara umengo bibakorokerako nico gituma ubona tugira ibi bibazo byose ntagire ikintu kimwe cyamye mu ncamake rero ibi tuvuze ni ibintu byihuta cyane gukorwa cyane nagira nsubire nibutse yuko leta aro monopole de protection des citoyens et de leurs biens et de donc ibi rero ni ibintu nibaza ko byihuta cyane gukorwa ndabashimye ndabakengurukiye murakoze